mugerageze gukoresha akanya neza kugira ngo twumve ikigwa kiri inyuma y'izi témoignage. Murakoze. Ubugingo bwanje bwahindutse ashitse mu mutima. Abafise igitabo c'indirimbo ni kantike 94 lereyemo Yesu yangerereyemo. Haleluya ndanezerewe ndashima Yesu yangerereyemo. Yesu nabahezagire. Muraja kuyiririmba yose murabona. Mu bisanzwe ikintu nashaka kuvuga nuko Yesu yangerereyemo agahindura ubuzima bwanje. Nitwa Confidence Bayubahe, ndi umwe mu bizera. Ego nkaba nshima Imana cyane yuko Yesu yangerereyemo. Ni kinini cyane muri jewe, kigatuma rero ntangura no gushimira cyane abantu bateguye izi nyigisho, abantu bateguye batunganije ibi bikorane. Kubera jewe Yesu nafatiye ingingo mu bikorane, niho nafatiye ingingo yo kumukurikira. Imbere yaho mu Burundi nta muntu yovuga ngo yavutse ngo ari umuhakanyi. Tuvukira mu miryango ija gusenga, kandi naje nuko naje narabaye umutambiramana. Hanyuma no mu nyuma rero biratubabira nambihira byose, ndaheba no gutambira Imana kubera nabona mu kibana ahantu nari abitwa yuko bari imbere cyane muri iryo shengero, ingeso ntizanezera. Hariho umutamakazi, uretse n'umutamakazi bari n'abandi benshi, yarakunda cyane gusoma ishapure. Hanyuma mukaramukanya, ukagenda mwaramutse Mariya wuzuye inema, uti mwaramutse neza, urakarenzwe ivu. Hanyuma niga muri primaire, niga nko mu wa gatanu, twigishwa n'umupanikoti. Twigishwa n'umupanikoti iminsi yose akadutanguza ku karirimbo. Hari uturirimbo yakunda nzi n'imbere. Hanyuma umupanikoti nawe ingorane yagize, yaratwigishije gusenga acarabiheba, acaragwa. Mu nyuma ngeze mu windwi duhura ku ishure ariko anywa inzoga. Ndavuga nti we n'abapanikoti byarabananiye. Nca ndaheba gusenga rero, ndatekana. Kubera rero batwigishije ikintu cyo gusenga tukiri bato, nkaca nja gusenga ku Noeli no ku Pasika. Aho kameme naragenda, mugabo ahandi nca ndabiheba gose. Hanyuma ikindi gihe ngiriga ubuntu batunganya ibikorane. Batunganije ibikorane, haza umwe arantumira ko twari mu buruhuko, turi mu buruhuko, ca ndamwemerera turagenda. Tugiye haca umuntu umwigisha uwo munsi aca yigisha jewe. Aca yigisha ijambo riri mu Baroma, niryo ryari principal, niryo ryari rinini, mu Baroma 8 igice ca 15. Ryavuga ngo ntitwahawe impemu yo gutinya. Abaroma 8:15.
yavuga ngo kuko mutahawe impemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo aba data. Iri jambo ararisigura, aravuga ingena tutakirabagurano, aravuga yuko hariho abantu batinya gufata ingingo kubera ibintu bamaze kubona, aravuga yuko ubwo bwoba rero dutinya buzohava budujana muri Gehinomu, tuguma dutinya. Hanyuma mu nyuma aranavuga yuko ati iyo umuntu afashe ingingo si wabishobora, kuko mu mutima nari nafashe ingingo yuko ntijewe nzofata ingingo yo gukizwa ndiko ndasaza bitakinanira, kuko nari natinye kugwa cyane, nkavuga je iyi ngingo sindayifata nkiri muto, nohava mpura n'ibintu nkagwa. Rero reka nzefata ingingo ndiko ndakura ntakigwa. Hanyuma rero umuntu aca twigisha yuko ubwo bwoba bushobora kutujana muri Gehinomu. Nca nsanga rero nca niyumvira rero mbega hamwe nopfa ntarasaza naho byoca bingendera gute? Uwo munsi rero Mpwemu arangirira neza, aranyemeza ndafata ingingo. Mfashe ingingo numva umunezero mwinshi utagira uko ungana. Iyo ngingo nayifashe mfise imyaka 17, ndayifata niga mu 12. Iyo ngingo nafashe sindayicuza. Iyo ngingo nafashe uwo munsi yarangiriye neza mu buzima maze kubaho kuva imyaka 17 kuduga. Aho muca mwiharurira, abagore ntidukunda kumenyekana imyaka yacu, muca mushirako 17 muri 97 muca mwiharurira. Kuva ico gihe rero nanezerewe, ndakunda Imana, bya bindi nahora ntinya yuko ntazobishobora nsanga hariho Mpwemu Yera abishoboza umuntu. Ico gihe rero narakunze gusoma ijambo ry'Imana cyane, numvise inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, nkasoma nkaja nsanga rero kwa gusoma ijambo ry'Imana hariho ibintu ntagikunda kubera juste iryo jambo ry'Imana nasomye, nkasanga vyaranaheze, nkasanga nta n'inguvu umuntu ashiramo. Bwa bundi rero umwansi arashiramo ibintu akantu ko gutinyisha abantu kugira ngo ntibafate ingingo. Iyo ngingo rero n'ubu niyo ngishimira Imana, niyo yamfashije, niyo intunze. Hariho ingingo umuntu afata mu buzima ikamugirira ikimazi. Iyo ngingo yarangiriye ikimazi nize saha. Mu byo rero maze gucamwo urumva ni byinshi. Aho nayo ngifite imyaka 17, mu by'iyo ngingo imaze kumfasha sinobivuga ngo ndabiheze. Ubunye ko turi mu ngo n'imiryango, reka ndababwire ibyo mu rugo. Maze gushika mu bigero narubatse. Nubatse, ariko rero mbere yaho naratinya kubaka jewe. Naratinya urugo kabisa, naratinya urugo cyane. Hanyuma nkasenga Imana, jewe aho abandi bakobwa basenga Imana ngo bagire urugo, jewe nasenga Imana ngo indeke ntizompa umugabo. Ego kabisa. Ndavuga nti jewe haba Imana yondeka nkiganirira na Yesu, nkivugira ubutumwa bwiza, nkibera kuko noja mu ijuru. Noba ndisubire ko nzoja mu ijuru. Ni mugabo nkubaka sinzoba ndisubire ko nzoja mu ijuru. Hanyuma igihe kimwe rero kubera kwa gusoma ijambo ry'Imana, nsoma ubwa mbere natangwe ndasoma ijambo ry'Imana,
inkuru nziza yose ndayiheza ni ukuvuga Nouveau Testament, hanyuma nkaryoherwa mu nyuma ntegereje Nouveau Testament ndagenda muri Ancien Testament. Ngiye rero muri Ancien Testament ndasoma ijambo rirambabaza. Iryo jambo rero rirambabaza kabisa, ndavuga natanguye mu itanguriro Imana irarema umuco ibona ko ari vyiza, iragira iki ibona ko ari vyiza, hanyuma irema umuntu ngo ibona ngo si vyiza. Amagogo nagize rero navuze nti ibi bintu Imana yabonye ko atari vyiza, nuko atari vyiza nyene, bya bintu nashaka yuko nzoguma n'umukobwa si vyiza. Nja ndemera ndavuga nti Imana rero bwa wundi ko atari vyiza, wowe niwe wandemye, niwunzi, jewe hariho n'ivyo ntiyizi, uzorondera umuntu naje gufasha, kuko naciye nsanga twe twaremwe ubwa kabiri kugira ngo tuze gufasha umuntu wa mbere. Uwo muntu rero naje gufasha hamwe wowe waramushizeho uzumunzani, hamwe wowe utamushizeho vyo ari vyiza. Hanyuma ikindi gihe rero nagira ndemesha abakobwa, hari ikintu imigenzo n'abantu babatera ku bwoba ngo nta bagabo bahari, ngo baragabanutse, ngo abakobwa ngo muri benshi. Abakobwa ntimuri benshi, uri umwe, uri umukobwa umwe, kubera wewe waremewe naka. Uwo naka rero uzokumva agize kujya kwa Adamu, ntuzusubire kugira ubwoba. Burya bwoba bwaje inyuma yo gucumura. Waramaze kwakira Yesu yatugarukanye muri ca gihe ca mbere c'imbere yo gucumura. Imbere yo gucumura rero Eva ntiyasengeye umugabo, ikada Eva yagiye yumva umuntu avuga poeme, nta bindi yavuze ngo akakara ko mara yanje ngo nta bwoba yagize. Rero nagira ndemesha abakobwa kandi ndabatera intege, mwibera bakizwa, mwikundire Yesu, mukora ibikorwa by'Imana, atabwoba mufise, muzoja mwumva poeme iruhande yanyu, nta bindi. Akara gaciyemo. Hanyuma rero muri ibyo hagati yabyo maze kuvyemera, igihe kigeze rero Imana irampa wa muntu yandemera. Uwo muntu rero ndashima Imana, tumaranye imyaka 24. Ngishima Imana numva ko byafashe. Tumaranye imyaka 24 kandi cyo nshimira Imana nuko nta muntu numwe turaja guhanuza atari mpwemu yera. Na mpwemu yera duhanura, mpwemu yera niwe aja yashira ku rutonde, ariko nta muntu numwe araja mu rugo rwacu. Ico ndagishimira Imana. Ikindi nshimira Imana nuko twabanye, tumaze kubana twarabanye imyaka 7 tutararonka umwana. Ibyo byuko byo kubana imyaka 7 tutararonka umwana ndabisimbe kubera umwanya ni muto, ariko nta kibazo cyane kimwe kitwageraniye. Iyo myaka 7 ni ari imyaka mutararonka umwana, bari imyaka yo kwivuza, yo gusenga, yo kwivuza, ibyo birarengana. Ku mwaka ugira 7 niho abaganga bashobora gutora ingorane ihari. Baratubwira bati mwebwe rero mwihangane, muze murondere ahantu hari ububebe murera umwana mukeneye abana, ariko hagati ya mwebwe nta mwana azoboneka.
nababwiye ko nakunda gusoma Bibiliya, akibimbwira dutashe nca nibuka ijambo riri muri Yohana ingena Lazaro yari amaze 4 mu mva akazuka. Nshitse muhira ndafukama ndabwira Imana nti Imana jewe ndagize ingorane kandi umbabarire ibintu ngira ndagusabe, iri jambo ryawe bakirimbwira ntibarimbwiye nk'imigani, barimbwiye nk'ijambo ryawe. Ayi rero uko Lazaro yazutse ubu unye iki kibazo duhuye ndakekeranije ko yazutse ni lejande canke no kuzuka ni migani. Hari abantu bazi guca imigani bakabigira neza nk'abitwa abize les fables de la Fontaine, bazi guca imigani neza ngo kwera ibikoko byaravuga ukamenga ni realite. Ndavuga ibi bintu none ni migani. Nti rero jewe kandi umpangaze iri jambo, ibi bintu batubwiye ko vyapfuye, sinzi ko vyapfuye canke utabiremye, bikaba utabiremye ubireme, bikaba byarapfuye ubizure, hanyuma ukabizura iri jambo ryawe, aho nzoba mpagaze nzovuga ko ari ryo. Mugabo utarabizura sinzorihakana, nzonuma ariko nzonuma meruko. Ibyo bintu haheze amezi 3 cansanga mfise inda. Bene data iri jambo naho mwogenda mukazana igipanga ati confidence, ijambo niryo novuga niryo tema, jambo ni ry'Imana. Rero hacarahera iminsi, umva iminsi yo gutwara inda, urumva nari mu mashimwe mezi 9 ndashima Imana, turashima Imana. Hanyuma ikindi twagiye guhura naco maze kuvyara ndavyara umwana acavuka afise ibiro bidakwiye, ariko ataka ikibazo afise baca bambwira bati ikibazo higiriye mu nda ntiyagaburiwe bikwiye, ariko ashitse hanze adoca duza ibiro. Aho nta ngorane turashima Imana. Ariko muri iyo minsi nka somene ya 3 haza umuntu kundaba arambwira ati confidence, ati witegure uri mu kuva muri ibi bitaro. Ntego ati narose mbona umwana ari hariya, mbona nawe uri ngaha, mwese munezerewe, mwana nezerewe nawe unezerewe. Ati rero witegure Imana yabikoze kandi yarabikoze, uri mu gutaha uve ngaha mu bitaro. Ntego mese gohezage acaragenda. Mugabo amaze kugenda jewe nca ndumva message, kuko yavuze ngo nabonye ngo ari ngo nabajije muri izo ndoto, ngo nabajije ati mbega urya mwana kubera ari hariya nyina nawe ari hariya, ngo aca mubwira kubera uwo mwana yitwa Deborah, ngo rega ngo Deborah est autonome, ngo Deborah arigenga. Aca arigira uwo muntu. Je nanje nca ndumva message, uruyoya ngo kwigenga gute rutari kumwe na nyina, kuri uruyoya rubeshwaho na nyina, yo tubona dutandukanye gute? Nca ndabwira Imana, Mana uwo mwana sije namusengeye jenyene, namusengeye mugabo yaramusengeye, shingiro ryaramusengeye, umuryango waramusengeye, ndayihenda ndavuga uwo mwana yuko yaje twese turushe ko itokubahuka ngo imutware, ko yoba ivunye imitima ya benshi, kandi ntosubira muri wa mutwaro narimaranye imyaka 7.
hanyuma ndiko ndasenga nkumva indirimbo zitampumuriza muri ico gihe. Ndiko ndasenga nkumva ngo nambitanga canke itwara karabaye nkaca ndayirukana nk'iyo ndirimbo, nkaca ndayirukana, nkaca ndirimba indirimbo y'amashimwe. Ibyo ndayimaramo nk'iminsi 4. Ndayimazamo nk'iminsi 4, ariko nkaho nariko nigana indani muri jewe, ariko mu maso umwana yarameze neza. Nico gituma aho hantu nahakuye yuko ibintu bija kuboneka kugaragara n'amaso byaheze muri monde spirituel. Monde spirituel biba byaheze kera, tukoja kubibona ari ikintu cabaye. Nkabona umwana ameze neza, abaganga bakambwira ati uzotaha rendi. Ariko muri jewe indani hari intambara idasanzwe. Haheze ndabimara nk'iminsi 4, nca ndasenga ndavuga nti Mana, imbere yawe ntanakimwe mvuga, ndamanitse amaboko. Mwana ndamukunda, urabizi, mwana turamukunda, nawe uramukunda, ariko jewe nzi uyu munsi gusa kuri we, ariko wewe uzi uyu munsi, uzejo n'iminsi yiwe. Wewe rero wamuremye, wewe wamuremye, izi santima zanje reka kuzikonsidera, ukore ibyo mugombako. Nico comubera, nico comugirira akamaro. Mpejeye gusenga iryo sengesho, nahise nzingira nko mu masaa 8 y'ijoro. Nca numva ya mahoro aragarutse, ngize amahoro menshi. Sinzi ko hariho bamwe muri mwebwe kandi ariko bariho abasomye cya gitabo c'ingenzi, wa mukizo wa mutwaro umuvuyeko. Naciye numva ndi très léger, mpahutse numva umutwaro uramvuyeko, numva umwana abaho noshima Imana, agenda noshima Imana, numva ndanezerewe. Aho nanezerewe nko kuwa 3. Hanyuma vendredi kuwa 5, umuganga carambwiye ati witegure, ati umwana yakiza ameze neza, tuzomuguha kwa mbere utahe. Hanyuma ndashima Imana nti kumbe Imana yashaka kuba yahinduye ibintu ikamumpa tugataha. Kuwa 6 rero nzindukana indirimbo y'igiswahili. Igiswahili ntaco nzi, abantu turi uduce usanga ko yadoha tuziririmba kaje. Janumva nzindukanye indirimbo y'igiswahili ivuga ngo usiogope mateso yako, Mungu anakulinda. Ndavuga nti bwawundi rero izi ndirimbo ziguma zigaruka, ibintu Imana ntiyavyemeye. Ndareka ndahora. Haheze umwanya nayironse ngira nka 6, nca ndagenda muri dushe ngira nje konsa umwana 2:00. Hagati ya 6 na 2:00 nca numva umuntu aje kundondera ati confidence, abaganga baragukeneye. Buno ndabitavye, umuganga wa mbere duhuye aca arambwira ati condoléance. Ndambwira nti merci. Hanyuma ntica ndamubaza nti none ntiyakurikira ibiki? Aca arambwira ibikurikira, genda uzane impuzu, bica bigenda kunuku nturakoze. Nca ndagenda ndazana impuzu, umwana turamwambika. Ikintu rero Imana nabonye muri ico gihe, nta mubabaro na mukeya waje muri jewe, nta mosozi, nta gahinda, ntaki. Navuze nti Imana uragororose, ukora ibibereye. Numva
na wa mubabaro nariko ndatinya wa mbere w'umutwaro w'umwana w'imbere y'imyaka 7 numva ntawe ukihari numva ndiko ndashima Imana ibikurikira byose ndashima Imana abantu baza kugandara muhira baza ari babiri nta numwe yaza ari umwe ko yavuga ati ninashika confidence tuvuga niki reka nitwaze uwo tuyaga hanyuma mu nyuma bagasanga ndabakiriye bagasanga ni n'umuntu ari nkumbuye tugatera inkuru tugatwenga mu nyuma barambaza ati konfi n'ukuri tuvugishije ukuri urira ryari ndababwira nta moso mfise ntijewe no mwijoro ndahenda umubiri ngo ushavure bikanga ntabwo no kuko urumva nayimenyereye kuvyuka amasaha hari amasaha nyuma y'amasaha 2 abansi umwana barabizi umwana akeneye konka ucuvyuka aya masaha umubiri wari wamaze kumenyera ritime konsa nyuma y'amasaha 2 rero itiro ryaca rigenda itiro rigiye nkaca nibuka yuko itiro ataco rigiriye ubusa ataco ngira nkore muri iryo tiro rigiye naja numva amashimwe y'Imana menshi numva ibintu by'Imana bizunguruka numva Imana ico nshimye nuko vya bintu wabizuye abyumvise aho wakuye urya n'abandi bariyo nshimye ko wamutanze kandi kumutwaye nta nibyo nkeneye kumenya nkeneye no kumenya igituma ariko ufise igituma imvo zawe nuko ngira ishimwe mu mutima byinshi cyane ku buryo ntasubiye gusengera umwana jewe ariko kubw'imbabazi z'Imana yashima abandi ubu ndafise abana bakuze umva ibyo byabaye kera ndafise abana bakuze umwagiye mu 11 undi mu 10 Yesu nabahezagire hari ijambo nashaka ko dusangira riri muri nibaza ko ntararenza umwanya riri muri Yohana 4 nakunze ingena Yesu aganiriza abantu soma Yohana 4 Yohana 4 guhera kuri 6 umuntu asoma nyarutsa yonsomera abishoboye canke nsome kunywa kuko abigishwa biwe bari bagiye mu gisagara kugura indya uno musamariyakazi aramubaza ati wewe uri umuyuda none usaba amazi ute jewe ndi umusamariyakazi ni kuko abayuda n'abasamariya banenana Yesu aramwishura ati uba waruzi ingabire y'Imana ukamenya n'ugusavye ngo mputwo kunywa uwo ari we nawe umusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo wa mugore aramwishura ati mugenzi ko ataco kuvomesha ufise kandi riba rikaba rirerire none ayo mazi y'ubugingo yakura hehe mbega urutasogokuruza wacu Yakobo yaduhaye iriba yanywa amazi yaryo ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe Yesu aramwishura ati unywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota ariko unywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose ariko amazi nzomuha azohinduka muri we
imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Uwo mugore aramubwira ati mugenzi, mpasa ayo mazi sinze ngira inyota kandi sinze ngaruke kuvoma ino hose. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe uheze ugaruke ino. Uwo mugore aramwishura ati nta mugabo mfise. Yesu aramubwira atuvuze ko kugize ngo nta mugabo ufise kuko wari ufise abagabo 5 ariko uwo ufise ubu si umugabo wawe, ivyo bivuze ukuri. Uno mugore aramubwira ati mugenzi, ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho mugira ngo Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Yesu aramubwira ati nyizera nyina wanje, igihe kija kuza si kuri uyu musozi canke Yerusalemu muzosengera data. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera data mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Nyamugore aramubwira ati ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo, uwahazozira niwe azoduserurira byose. Yesu aramubwira ati ni jewe nyene turiko turavugana. Yesu aguhezage. Nigushaka ku 26. Yesu aramubwira ati ni jewe nyene turiko turavugana. Nakunze rero uku kuntu Yesu yagiye aramuganiriza, kandi narakunze cyane n'uyu mugore ingene yari sincere, akamubwiza ukuri ibyo atumva akabimubaza. Yari afite ikibazo cy'amazi, yaje kwivomera, hanyuma yumva abona umuyuda, umuntu banenana, ariko amusaba amazi. Aramubwiza ukuri, atari bya bindi byana amahoro bya bindi by'umurundi ngo aguhisha ku mwanka nawe ngo ukamuhisha ku bizi. Ibyo ntabyo yagize. Yavuze ati wewe ntawe duhuriye. Nawe Yesu nawe ikintu namukundiye, nakunze ingene yihangana, ari patient, akamwumviriza, akamugendera buke buke, akamwumviriza, akamubwira ati mugenzi. Yesu rero aramubwira ati amubwira ikibazo ataranaza. Umugore yarazi ko afite ikibazo cyo kuvoma kure, ati uwo mpaye amazi y'ubugingo rero nkayaronka mugabo nkaca mpeba kuvoma. Wewe wumva yari afite ikindi kibazo cyo kuvoma, ariko uwundi yabona ikindi kibazo. Yesu rero acaramubonera n'ikindi kibazo atarazi ko afise. None ntimwumvise yuko yari afise abagabo 5? None abagabo 5 atanumwe ari gwiwe nticari ikibazo? None yarazi ko agifise? Ntaco yarazi ko afise. Wewe yari afise ubwa mbere yari yamusabye ngo ahebe kuvoma gusa, ngo ayo mazi ngo azomubuza kuvoma. Yesu aramubwira ati urafise ikindi kibazo ahubwo. Ibyo birarengera. Amaze kumubwira, amaze kwikeka rero yuko kubona yuko ari kavugana n'umuntu adasanzwe, acazana ibindi by'imigenzo byo gusenga. Ati twebwe basokuruza basengera kuri uyu musozi, namwe muvuga ngo Yerusalemu. Bene data, iki gihe Yesu ariko aravuga carashitse. Nta kwitwaza ngo mwe musengera kuri uyu musozi, ngo namwe ngo Yerusalemu. Igihe carashitse aho gusenga Imana ari gusenga mu kuri no mu mpemu. Ico nakundiye uwo mugore, yarashishikaye aravuga ibyo yifuza byose, yarashikirije ikibazo cy'ibikorwa, Yesu aracumviriza, arashikiriza ikibazo c'imigenzo c'amadini, Yesu aracumviriza, arashikiriza ikibazo cy'imiryango c'abayuda n'abasamariya, Yesu aracumviriza, ariko Yesu aramurindira, aramwumviriza, mu nyuma aramubwira ati ni jewe nyene turiko turavugana. Wa mugore rero muri ya migenzo yabo y'abayuda,
muri kwa gusenga kwa basogokuruza hariho ibyo yari yarumvise kameme, yarumvise ko Mesiya azoza. Nk'uko namwebwe nta muntu n'umwe yicaye hano atazi ko Yesu azogaruka. Ubu tuzi ko Yesu azogaruka, aba bari bazi ko Yesu azoza. Rero Yesu arihanganira umuntu, kandi twumvise yuko ibyo umushikiriza byose arakumviriza. Umuntu wese ari hano afata umwanya, ibyo bibazo byose ufise ubimushikirize uko wumva. Sindakuzi, sindakubona, barakuvuga, Jesse ntiturahura. Umubwira uti jewe ndagukeneye ntiturahura. Azoza ati nyina wanje, erega ni jewe. Uzoja wumva aje. Kandi kizokwemeza ko Yesu yaje. Hariho ikimenyetso kikwemeza yuko Yesu yaje. Yesu yaje muri wewe, urahindura umutwaro. Uyu mugore yaje afise umutwaro w'amazi. Amaze guhura na Yesu akamenya ko ari we, yaciye agenda abwira Abasamariya ati nabonye wa wundi ategerezwa kuza. Yaciye ahindura umutwaro. B'Abasamariya nabo baca baraza bararaba. Rero Yesu yashitse muri wewe, imitwaro irahinduka. Imitwaro irahinduka, ugasanga bya bindi byawe biguhanze, uvoma. Yesu aje nagwa amazi y'ubugingo uravoma. Sivyo? Ibikorwa by'amaboko turabikora, ubuzi turabukora kugira ngo iyi mibiri yacu ironke ibyo kurya. Ariko amazi y'ubugingo atemba ava mu nda zacu. Hanyuma Yesu araguhindurira umutwaro, ukagira imitwaro mishasha, ugasanga imitwaro myinshi umubiri ukeneye uyigize mitoya cyane, mitoya. Ugasanga dufate nk'ubu icyo twita preoccupation de la vie. Mu bisanzwe imitwarariko y'iby'ubugingo ku umuntu ataryama amasaha menshi, dufate yuko yoba aryama nk'amasaha, dukuremo amasaha 8 yo kuryama. Uko yaba amasaha 8 yo kuryama urakanura amasaha 16. Rero uzopima ryari yuko Yesu afise ikibanza kininiya muri wewe. Uzoraba ico ukoza ayo masaha uri maso. Ayo masaha 16 uzoraba uti mbega ya masaha 16 ndayakoresha iby'ubugingo bwanje gusa, ibyo gutunga urugo rwanje gusa, iby'abana rwanje gusa, canke ndayakoresha kugira ngo nk'uko Yesu yantabaye uwundi muntu nawe atabagwe. Nuko Yesu nabahezagira. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye mukunzi wanje Yesu Kristo, ndagushimiye mpwemu yera, ndagukengurukiye ngena natugire neza tugahura n'aba bantu. Rero mpwemu yera ni wowe ufite iki gikorwa cyo kwemeza abantu. Wavuze ngo mpwemu yera araza akatwemeza ibyicaha kandi araza akaturongora. Rero Mana ndakwinginze umuntu wese yaje hano yafashe umwanya, nuko agukeneye, nuko agukunda. Umworiyane mpwemu yera, umugirire neza, umuhisha w'umutima we ukeneye, nisha atabonye ko akeneye ukimiho uzobukoze. Ndabisabye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.